Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igitondo ciza, igitondo c'Uwimana, Imana yaduteguriye kubwawe naje. Kuno munsi rero n'umunsi w'Imana wa mbere w'umwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye gutangura ikoraniro ryacu dushima Imana ko yatugiriye neza ikaduha kurengana umwaka w'ibihumbi 2024 ikatwinjiza mu mwaka mwiza cane w'ibihumbi 2025. Tugiye rero gusenga Imana dushima Imana kuvyo yadukoreye, hanyuma duce twinjira muri programa nyezina. Turahera kw'ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo c'Abaheburayo, igice ca 10, turahera ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 23. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko bene data, ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri n'ubugingo, ica mu gihuzu gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe, kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana, twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye rero gusenga Imana, twiyegereza kugira ngo dutangure ikoraniro ryacu. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, kano gatondo n'agatondo keza, agatondo waduteguriye, umunsi w'Imana wa mbere w'umwaka. Turaguhamagaje rero muri kano gatondo ngo ubane natwe, utugirire neza. Turakweretse programa yose mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimira ukungene watwitwararitse, tugushimira ukungene waduhaye kujabuka mu mwaka wa 2025, umwaka mwiza. Turaguhaye rero amashimwe, warakoze. Hari benshi mwami bari bifuje kuwushikamwo ariko batawushitsemwo, twebwe ntaco twaguhaye, nta nico twari dufise. Ubuntu bwawe mwami nibwo bwabanye natwe, ubuntu bwawe Jehova nibwo bwatukijije mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryamaze kutubwira ngo twegere, dufise ubushizi bw'amanga kandi tudafise imitima itwagiriza ikibi. Uno mwaka rero wa 2025 tuwushize mu biganza vyawe kuri uno munsi w'Imana wa mbere, kugira ngo ubane natwe, utugirire neza, uturongore, utangurane natwe. Uno mwaka Mwami tuze tuwubonemwo ibitangaza, uyu mwaka tuze tuwubonemwo Mwami kwirungwa no gushirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero, turagushimiye. Turifatanije n'abari kumwe natwe bose, ndetse n'abaza kudukurikirana Mwami kuri uno murongo ngurukana bumenyi, mu izina rya Yesu Kristo. Turahezagiye umuntu wese Mwami aza kubana natwe. Uratugirira neza, uratuyobora, uraturongora nk'Imana yacu. Mwami utangurane natwe kandi uze guhezanya natwe. Uwo twanse ni wa mubi, mu izina rya Yesu Kristo. Turasambuje inkomezi z'umwiza, ububasha bwose bw'abadayimoni turabusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino Mwami uturongore kandi mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimira ukungene watwitwararitse,
tugushimira ukungene waduhaye kujabuka mu mwaka wa 2025, umwaka mwiza. Turaguhaye rero amashimwe, warakoze. Hari benshi mwami bari bifuje kuwushikamwo ariko batawushitsemwo. Twebwe ntaco twaguhaye, nta nico twari dufise. Ubuntu bwawe mwami nibwo bwabanye natwe, ubuntu bwawe Jehova nibwo bwatukijije. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ryamaze kutubwira ngo twegere, dufise ubushizi bw'amanga kandi tudafise imitima itwagiriza ikibi. Uno mwaka rero wa 2025 tuwushize mu biganza vyawe kuri uno munsi w'Imana wa mbere, kugira ngo ubane natwe, utugirire neza, uturombore, utangurane natwe. Uno mwaka wami tuze tuwubonemwo ibitangaza, uyu mwaka tuze tuwubonemwo mwami kwirungwa no gushirwa hejuru, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero, turagushimiye. Turifatanije n'abari kumwe natwe bose, ndetse n'abaza kudukurikirana mwami kuri uno murongo ngurukana bumenyi, mu izina rya Yesu Kristo. Turahezagiye umuntu wese mwami aza kubana natwe. Uratugirira neza, uratuyobora, uraturongora nk'Imana yacu. Mwami utangurane natwe kandi uze guhezanya natwe. Uwo twanse ni wa mubi, mu izina rya Yesu Kristo. Turasambuje inkomezi z'umwiza, ububasha bwose bw'abadayimoni turabusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino mwami uturongore kandi utuyobore. Uno munsi wa Mungu wa mbere utubere igitangaza kandi urufatiro mwami rw'intavaho guno umwaka wa 2025 watumaze kutuvyagizamwo. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe, icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuririmba duhimbaza Imana mu ndirimbo y'amajana 353 ivuga ngo hariho bamwe bazinjira mu ijuru. Ndakwifurije mwami gutunganya ubugingo bwawe kugira ngo muwazinjira uzobemwo. Uno mwaka wa 2025 ni umwaka mwiza, ni umwaka w'ubwiza bw'Imana, ni umwaka wo kubona ibitangaza by'Imana. Twifatanye rero twese mu kuririmba ino ndirimbo. Mwe bazinjira mwijuriyo, babonye ibyiza babikiwe. Uzobayo, nzobayo. Hari inzira z'izahabu zikayangana cane bose, azobishimwe n'ibirori. Uzobayo, nzobayo, bazoroka umusaraba. Ntakabuza, wagarirwa igitsiro ciza. Uzobayo, nzobayo, bazobona umwami w'ubwiza, atami babarukiriyo, bamwe banezeranye nawe. Uzobayo, nzobayo, abazokomanga ku rugi. Ugaranye, bazobarika ngo simbazi. Uzobayo, nzobayo, nagizo mungani bavuga
ukize ntibazobona cyagiriro uzobayo uzobayo namwe bazama baririmba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso uzobayo uzobayo bari ku misozi yerade banezerane n'umukiza yashize umubabaro wose uzobayo uzobayo abazokomanga ku rugi ugarane igwa munsi y'ingasi uzobayo uzobayo nakiza bumva ntibavuga urugi ruzoba rukize ntibazobona cyagiriro uzobayo uzobayo. Haleluya. Amen. Uzobayo, twese tuzobayo. Haleluya. Amen. Nitwegera dufise ubushizi bw'amanga tuzobanayo n'umwami wacu muri iryo juru. Haleluya. N'umwanya mwiza ugira kandi aho tugiye kwinjira mu guhimbaza no gutazira Imana. Haleluya. Tugiye kwinjira mu gutazira Imana, wongere wugurure ubwawe bugingo, hanyuma winjire muri uyu mwanya wo kubana n'Imana cyane, kandi biraza kuba bihimbaye. Umvica tumye mpinduka nitumukuzi Mana n'imbabazi datawa koha n'uwiyamuye ubwiza bwose ambaru n'umuvumo wose n'umubi bwanjye yamuze nabibereye narumva niwe muje n'Imana udashima Yesu zina riryoshe niwe nzirata Yesu zina riryoshe niwe nzirata tumye mpinduka nitumukuzi Imana n'imbabazi datawa twese oha n'uwiyamuye umubi bose ambaru n'umuvumo wose n'umubi yamuze nabibereye naruwa
ryose niwe nzirata yakunze yakunze naribereye narubaruka niwe muje imana udashima Yesu zina riryoshe niwe nzirata Yesu zina riryoshe niwe nzirata Yesu zina riryoshe niwe nzirata onyinere yawe iri hejuru cyane kumusozi urengeye ururembo Siyoni umwijima imeze nk'iry'amazi n'imvura idashanye n'abacuranzi b'inanga intebe yawe iri hejuru cyane kumusozi urengeye ururembo Siyoni umvise ivuga imeze nk'iry'amazi n'imvura idashanye n'abacuranzi b'inanga baririmba indirimbo nshya baririmba indirimbo nshya baririmba indirimbo nshya baririmba indirimbo nshya baririmba uruwera
uruwera urahambaye. Turagushimiye rero umwanya mwiza, turagushimiye mwami ibikomeye uhejeje kudukorera, kandi mwami turaguha icubahiro muri byose mwami uruwera, uwera wa Israeli, uwera turaguha icubahiro data wera, turagukengurukiye data wera, ukungene abana yawe twitwararika, ukungene mwami watuzamuye, ukadushikana mu mwaka wa 2027 mwami ntitwari tubikwiye, ariko kuko uwera, kuko wowe utiyumvira nk'uko abana b'abantu biyumvira, mwami byose warabikoze, waratwimanye mu mwaka wa 2027, ukuboko kwawe kubana natwe utugirira neza, nacyo gituma wadushikanye muri uno mwaka mwiza w'ibihumbi 2025. Mwami nta kindi dufise atari ugushimira, nta kindi dufise atari amashimwe dutumiza mu bugingo bwacu. Mwami ukwiye gushimwa, uruwera mwami, uruwera ntawusa nawe, uruwera turagushimiye, uruwera turagukengurukiye, uruwera turaguhaye icubahiro, uruwera turaguhaye amashimwe. Urakoze rero, urakoze mwami, turagukengurukiye. Tugeze mu wundi mwanya aho tugiye gutanga amashikanwa. Ndakwinginze ukore mu mufuko wawe, hanyuma utange. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe cose dukoranye, tuzane muri vya bindi Imana yaduhezagije, dushimira Imana. Tugiye rero gutanga amashikanwa, nawe wowe uri kure urashobora kwifatanya natwe mu gutanga ukoresheje rimikashe 62 66 29 39. Kaze dutanga amashikanwa yacu. Muwundi mwanya mwiza aho tugomba dushimire Imana kubahejeje gutanga, hanyuma tuce dusengera n'ugiye kutubwira ijambo ry'Imana. Data mwiza, turagushimiye, turagukengurukiye mwami kubo wahezagiye ukabaha gutanga amashikanwa. Turasenze rero nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo uzohezagira abagukorera. Turasengeye rero abitaze mu izina rya Yesu Kristo, reka ubuzurize aho bakuye hagabanukiwe. Mwami ubahezagire, abakuye mu ndimiro ubahezagire, abakuye mu buzi ubahezagire, abakuye mwami mu byo badandaza mwami uhezagire ibidandazwa byabo, kandi n'abatashoboye kuronka nabo ubagirire neza, nabo bugurure imiryango muri uno mwaka wa 2025, ubugururire imiryango kugira ngo baronke aho bikora, maze baze bagutangire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, turagushimiye mwami. Turakweretse rero n'ugiye kutubwira ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo, tumushize mu biganza byawe. We yasame n'umuntu buntu, yasame wewe wivugire, ishengero ryawe rihezagirwe mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze mu mavuta mwami amiminike hejuru y'ubugingo bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ico wamuhaye mwami kubwira ishengero ryawe Yesu, akiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami umugirire neza, ubuntu bwawe bumufuke. Turanse mwami bidaturuka iwawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwiza bwawe bumufuke mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ahezagire ubwoko bwawe nk'uko wewe wabigambiriye kubikora. Urakoze rero, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe icubahiro birushirize kuba ibyawe.
ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amen. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Turahaye ikaze uw'Imana yateguye kutubwira ijambo, mu kumwakira dukomera amashi menshi cyane Imana yacu. cyane Imana ibaho umugisha shengero ry'Imana mukoraniye hano. Amen. Turanezerewe ku mwanya mwiza tuvuyemwo kwiyegereza Imana no guhimbaza Imana no gutangira amashikanwa Imana yacu. Ubwo rero tugiye mu mwanya mwiza wundi umurongozi ahejeje gusenga kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Reka ndabasabe ngo dukomere amashi menshi cyane Imana twakira rino jambo. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu cete Paulo yandikiye Abaroma mu gice c'8 duhere ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 28. Nasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibyo kuba abana b'Imana. Hanyuma turamanuka ku murongo wa 18 hoho aje hatubarira ngo iby'ubwiza tuzohishurirwa. Bwa mbere tubanza tukaba abana b'Imana, hanyuma tukazohishurirwa ubwiza. Imana ishimwe. Amen. Umurongo wa 18 yavuga ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi si byo byabyigombeye, ariko byagizwe n'iyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibe ibija byo kubora, bizohabwa ukwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu, kandi si icyo gusa, ariko natwe abafite umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Uko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze, ariko icyari cyitezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Icyo umuntu abonye yoba kicitegate, yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorera twihanganye. Niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu bwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Ariko uyisesa imitima irazi ibyo mpwemu yiyumvira, kuko uko Imana igomba ariko mpwemu asengera abera. Kandi turazi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, abahamagawe nk'uko yabigabiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Turashimye Imana cyane twiyumviriye ko ikayaga natwe kuri uno munsi w'Imana wa mbere w'umwaka w'2025, kandi tukaba duhawe amajambo avuga ku bwiza tuzohishurirwa. Nanje ijambo ry'Imana dusomye cyane twahawe narihaye ijambo ry'umutwe rivuga ngo twumire ku Mana yacu. Amen. Imana yacu nishimwe. Amen. Ramutsa mugenzawe umubwire ngo twumire ku Mana yacu. Twumire ku Mana yacu. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Iri jambo ry'Imana uryumvirije rivuga ku bintu bibiri bikomakomeye. Rivuga ku kintu ca mbere kivuga ku mibabaro, hanyuma rikavuga ku kintu ca kabiri kivuga ubwiza tuzohishurirwa. Ibintu bibiri ni ibintu bikomeye mu buzima bwacu bwa misi yose. Ubuzima bwacu bwa misi yose, ubuzima bwacu bwa misi yose bugenda burimwo ibibabaza, bugenda burimwo imibabaro, bugenda burimwo amarushwa, ibyago n'ibindi bintu byose. Ariko ibyo byose birafite icyo bibyara mu buzima turindiriye, mu buzima twiteze, aribwo ubuzima bw'ubwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Twiteze ubuzima
bw'ubwiza. Dusubiremo ngo twese twiteze ubuzima bw'ubwiza. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Ntacyo bitwaye ibyo ducamwo mu buzima bwacu bwa minsi yose, kuko ibyo twizeye si ibiboneka n'amaso y'umubiri, ariko ni ibiseruka mu maso y'impwemu, ni ibiserukira mu kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Pawulo yandikira Abaroma yababwira ngo sinibaza ko iyo mibabaro turiko turacamwo, muriko muracamwo, igereranywa n'ubwiza tuzobamwo. Yariko arababwira ati iyo mibabaro ni ubusa, ni ibimenyetso bibereka ubwaguke bw'ubwiza tuzobamwo. Amen, 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 amen. Nyiri hano ku mibabaro n'ubwiza tuzohishurirwa, nagomba ndaguha akarorero k'umuvyeyi yiteze umwana, yiteze kwibaruka. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kuva asama inda ubuzima buca buhinduka. Yesu ashimwe. Amen. Atangura guhura ibyo yahora arya ntabakibirya. Imana ishimwe. Amen. Abo yahora akunda hari n'aho abanka cyangwa nabo bakamwanka. Imana idufashe cyane. Amen. Yahora akomeye atagwaragurika, atangura kugira utuntu umenga n'utugwara. Imana idufashe cyane. Amen. Ubuzima uko yarabayeho buratangura bugahinduka, akabibona. Abandi barashaka kubibona ko ari umubabaro, ababaye, abo babana, uyu muntu agomba aciragura, uyu muntu agomba dusaba inyama zokeje, uyu muntu agomba dusaba tugende kurondera indagara araturuhishije. Abandi barashaka kubibona ko ari imibabaro. Imana idutabare. Ariko we ubwiwe aba yumva ari umunezero. Amen, 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 amen. Ntiwatumvise ariko wavuze. Amen. Abandi ku ruhande barabibona nk'imibabaro, ariko we abibona nk'ubwiza. Amen. Abibona nk'ikintu cy'agaciro. Amen. Wowe icyo ahanga amaso si imibabaro, ariko ahanga amaso kuri uyu mwana agiye kuzoseruka asunitswe n'imibabaro. Amen, 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 amen. Birakura bikagera mu mezi 9, mu 8, 9 ari mu kwibaruka, aho no gufungura bidakunda ko afungura. Imana idufashe. Ariko ntacyo bimutwara na hato wafungura. Abababaye kumviriza ko umwana wiwe ariko arakina, ababaye kumviriza ko umwana wiwe ahema. Kubera iki? Arazi kwica agaciro kuri we. Si ibi bimubabaza, si ibi bimurya, oya, icyo agaciro n'umwana agiye kuvuka. Amen. Amen. Ari mu kuyibaruka hoho ibyo bita ibise abantu benshi ntibabizi, biramushika buri mpande zose, akumva yuko mindura, hariho abavuga amajambo, hariho abatuka abagabo babo, hariho abatukana, hariho abagira gutera abakomendura ngo ndapfuye. Ni stade wumva ariyo kwiheba. Niyo ugeze imbere y'umuganga arakubwira ati madamu, turi imbere y'ukwakira cyane kubura. Uko nibyo ndakubwiye kugira ngo icyo waruhiye amezi 9 ugishikeko. Haleluya. Amen. Ahinduka nk'umwana, bamubwira ngo rira, ririmba, ririmba, karirimba, bamubwira huha, agahuha, bamubwira puse, 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 agapusa, kugeza bamubwira ati akira umwana wawe. Amen. Ibyo bise byose, ubwababare bwose bica bigira gute? Bica bigenda abonye umwana. Umwe yariko ararira mu kanya, atukana avuga amajambo mabi, yo aca twenga areze umwana, bya bindi byose agaca byibagira. Haleluya. Amen. Bana b'Imana, Pawulo yabwiye Abaroma ngo bareme, kuko imibabaro bariko baracamwo atahihuriye n'ubwiza bazohishurirwa. Amen. None nakubwira, ibi byababayeko natwe nibyo bitubaho. Iyi mibabaro irasuriranije kandi yarushirije kugwira ku bana b'Imana. Kandi sinobahenda ngo ugiye kuhagarika canke ngo ugiye kugabanuka. Oya, Yesu ntiyabikunda arabikora. Ariko icyo soma muri Bibiliya ni uko ijambo ry'Imana na Pawulo yandikiye Timoteyo yambwiye ngo mu bihe bya nyuma, mu ya minsi ya nyuma, hazorushizaho kuba ibihe bigoye. Les moments très difficiles. Imana idufashe cyane. Amen. Yatubariye neza aravuga ngo erega ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi. Imana idufashe. Amen. Bino bihe rero ibintu ntuma bibabaza, birimwo ibintu mu buryo bw'umubiri bidasiguritse. Ibyaremwe byose byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi. Iyo mibabaro wamenga nta kimazi ifise, ariko ku Mana irafise ikimazi. Imana
idufashe cyane Amen. kugira ngo natwe ibyabona twizigire yuko tuzocungurwa. Iyo umuntu ariko arababazwa asigara yibaza ati yo icyumba umuntu akangura muri iyi mibabaro basha araye inzara abyuka avuga ati yo icyumba uno munsi nkaronga utwonya uwo ntabara akamutwonya no mushima. Imana idufashe cyane. Amen. Iyo umuntu arwaye avuga yo icyo ushikiriza muganga basha akamvura jewe iyi ndwara irambabaje, ariko yaba atararwaye ntashari kumutera kwiyumvira muganga, kandi yaba ataraye inzara ntashari kumutera kwiyumvira kwingeza ibisa. Indwara zidutera kumenya ko hari agaciro muganga afite. Inzara idutera kumenya ko hari agaciro k'ibifungurwa mu buzima. Haleluya. Iyo rero turiko tuvuga ibyo nibyo muri iyi si y'umubiri, ibifungurwa by'umubiri. Amen. Abaganga b'umubiri natwe turiko turageragezwa bivanye n'ibigeragezo uriko uracamo bakurenganije, bigutera kwiyumvira mbega nzoshika ryari muri yasi batarenganya abantu. Haleluya. Bakwivye ibyawe tugayo mbega nzoshika ryari muri yasi batarenganya abantu, badatwara ivy'imfuvyi, badatwara iby'abapfakazi, badatwara iby'intabwa. Imana idufashe cyane. Mbega nzoshika ryari muri yasi ata mibabaro irimwo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Aho bica bigusaba kugira gute gushira amaso kuri Yesu Kristo, kuko ari we yatubwiye ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Ubugingo butagira imibabaro ni Yesu abudutwaramo. Haleluya. Kandi ni Yesu nzira. Umwana uriko arababazwa uno munsi wese akaba akeneye gukira imibabaro yiwe, atumbere muri Yesu. Amen. Haleluya. Kuko atayindi nzira iriho idukura mu buzima bw'imibabaro idutwara mu buzima bw'ubwiza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen. Natangaye cyane Pawulo yabwiye Abaroma ngo umva ntabwo ari twebwe twenyene turiko turaca muri iyo mibabaro. Ku murongo wa 22 yamubwiye ngo kuniha kw'ibyaremwe byose, kuramukwa kw'ibyaremwe byose. Imana idufashe cyane. Amen. Kuniha ni ukuvuga ngo ibyaremwe byose biragira gute? Biraniha. Ngo kandi si cyo gusa ariko na 22 avuga ngo kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe. Ibyaremwe byose bigira gute? Bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. Aho ni ku murongo wa 22. Ku murongo wa 23 bavuga ngo kandi si cyo gusa ariko natwebwe bafise umushuzo wa mwene. Sabo mwisi gusa, sabaterakizwa gusa bani. Natwebwe abafise Yesu, natwebwe bafise umushuzo wa mwemwe. Natwe nyene tunihira mu mitima yacu, twiteze gushika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Iri jambo rirantangaje cyane kuko hari igihe abantu bahora batwigisha ngo iyo dukijijwe tuba dusezeye amagorwa, tuba dusezeye amarushwa, tuba dusezeye imibabaro. Ariko Pawulo yabwiye Abaroma ngo natwebwe bafise umushuzo wa mwemu tunihira mu mitima yacu. Birashoboka ko twe tunihira mu mitima abandi banihira ku minwa, bakaba babivuga bagenda babitangaza, ariko twebwe kubera kwizera tukabyumva tukabyumvira indani twaguma twiteze cya kindi turindiriye kuzobona. Haleluya. Amen. Umva ngo twiteze gushika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Muririmbyi yararirimbye ngo tuzohindurwa duse na Kristo, uko azosa niko natwe tuzosa. Avuga ngo twiteze gushika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. 24 kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Twarakijijwe parti ya mbere, ariko turafite ikindi twiteze kizuzuza agakiza kacu. Vuga ngo agakiza kuzuye. Agakiza kuzuye. Vuga ngo agakiza kuzuye. Agakiza kuzuye. Haleluya. Ikindi twiteze. Imana ishimwe cyane. Ariko icyari cyitezwe iyo kibonetse ntikiba kishiterwa. Icyo umuntu abonye yaba kicitega oya. Yamara ko twiteze icyo tutarabona nuko tukirorera twihangana. Amen. Naho waba rya jambo nakubwira ngo twumire ku Mana yacu.
turindire guhingurwa kw'imibiri yacu. Amen. Amen. Twumiye ku Mana yacu. Uguhingurwa kw'imibiri yacu urashobora guca mu mibabaro, urashobora guca mu marushwa, urashobora guca mu byago, mu kurenganwa, mu nzara, mu kubura ico twambara, mu kutagira abadukunda, abari badukunda bakaduhemukira. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko twumire ku Mana yacu. Hari irindi jambo rimpimbara cyane hano nyene mu Baroma nyene riryoshe cyane, ngo ni iki kizodukura mu rukundo rwa Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni iki kizodukura Mu mu rukundo rukundo rwa rwa Kristo? Nibyo ku murongo wa 35 niho havuga ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa? Oya, munyishure. Mbega n'amarushwa? Oya. Canke n'ibyago? Oya. Canke n'uguhamwa? Oya. Canke n'inzara? Oya. Canke n'ukwambara ubusa? Oya. Canke n'ukuba mwirinde? Oya. Canke n'inkota? Oya. Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa, ariko muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Haleluya. Muri ibyo byose turanesha. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwifurije kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Muri ibyo byago, muri ayo marushwa, muri iyo mibabaro, muri izo ndwara, mu kwangwa, mu gutabwa, ndakwifurije kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Kuko menye neza ntabikekeranya ko naho goba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizoba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Komera amashi menshi cyane. Amen. Nta kiriho cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Sire mubwire mugenzi wawe ngo twumire ku Mana yacu. Twumire ku Mana yacu. Oh, haleluya. Amen. Twumire ku Mana yacu. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Twiteze iki? Guhingurwa kw'imibiri yacu duse na Kristo. Haleluya. Amen. Uko azosa niko natwe tuzosa. tuzosa. Uko azoba ameze niko natwe tuzoba tumeze. Kandi umva tuzomusanganira ku bicu. Imana ishimwe cyane. Amen. Gusa azoba agarutse nzomusanganira. Weho biti nawe uzomusanganira mu izina rya Yesu. Amen. Umurongozi yaduhaye indirimbo nziza ngo hariho bamwe bazinjira. Haleluya. Amen. Nuvuga ngo iyo bavuze ngo hamwe hariho abazinjira n'abatazinjira. Bwira mugenzi wawe ati jewe ndimwe mu bazinjira. Jewe ndimo mu bazinjira. Ndabyumva, jewe ndimwe mu bazinjira. Ndimwe mu bazinjira. Ibi byago binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Subiramwo. Ibi byago binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Aya marushwa anyereka ko ndimwe mu bazinjira. Aya marushwa anyereka ko ndimwe mu bazinjira. Uku kwankwa binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Uku kwankwa binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Iyi nzara binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Iyi nzara binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Uku guhemukirwa binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Uku guhemukirwa binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Izi ndwara zinyereka ko ndimwe mu bazinjira. Izi ndwara zinyereka ko ndimwe mu bazinjira. Uku kubura icyo nambara binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Ukuri ko ibyo nambara binyereka ko ndimwe mu bazinjira. Nziza nakubwire. Kuko ibyo byose niko nakubwira nawe nyine byaramubayeho. Ngo amen. Amen. Yarashonje arabura umugaburira. Araruha arabura umwakira. Aragenda gusa arabura umwambika impuzu. Bamumanitse ku musaraba ari uko yavutse. Imana idutabare cyane. N'abakiriye akagongwe. Yesu adufashe cyane. Amen. Kandi avuga ngo abasangiye nawe imibabaro. Haleluya. Amen. Tuzosangira nawe ugukayangana.
vuga ngo tuzosangira n'umwami wacu gukayangana. tuzosangira n'umwami Bwira wacu mugenzi wawe ngo gukayangana. tuzosangira n'umwami wacu gukayangana. tuzosangira n'umwami wacu Iyi gukayangana. mibabaro ndiko ndacamo nawe nyene yarayiciyemwo, imababaro ndiko ndacamo nawe nyene yayiciye, ariko ntiyamubujije kwicarikwa mu bwiza bw'Imana. ariko ntiyamubujije kwisharika mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Nuko rero twiteze icyo tutarabona, tukirorere twihangane. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Turorere ubwo bwiza bw'Imana, turorere uko gukayangana, turorere icyo cyubahiro Imana iko iradutegurira muri Yesu Kristo. Twihanganye. Imana Amen. ishimwe. Amen. Ukwihangana ni ukumira ku Mana yacu. Niwageragerezwa mu gusonza, ntuce uheba Yesu Kristo ngo uje kwiba. Oya, umusenga umire ku Mana yawe. Hari ubwo uzobona igitangaza gikoretse ukumva baradodoye ati Imana itubwiye ngo tukuzanire bino bifungurwa. Vuga ngo amen. Amen. Niwageragerezwa no mu kubura akazi, ntuzote ubwoko. Oya, genda ku mavi usenge Imana, wumire ku Mana yawe. Hari ubwo uzoza wumva badodoye, ukaza wumva ngo twabuze uri bukore muri kino kibanza. Imana itubwiye ngo turondere wewe. Amen. Sema amen. Amen. Ugasha ugenda ugakora. Hari n'igihe uzoza wumva abantu baguhamagaye ngo mbega hajya bambarira nimero zingahe. Imana yatubujije amahoro ngo tukugurire impunzu nshasha. Amen. Amen. Twumire ku Mana. Haleluya. Amen. Imana itahevye Yesu Kristo, natwebwe ntizoduheba. Tuyumire ko izodutabara nk'uko yatabaye Yesu Kristo. Ko Yesu Kristo yabaye ifura yabizigiye Imana bakayigumako. Ndakwifurije rero kuguma ku Mana, utitaye ku mibabaro, utitaye ku byago, utitaye ku marushwa ariko arakubako, kuko amarushwa uriko uracamwo ntahahuriye n'ubwiza tuzobamwo mu bihe biza. Imana iguhezagire cyane. Amen. Tugomba turangize dusenga Imana kuri wowe wumvise rino jambo. Haleluya. Amen. Mbega uriko uraca mu marushwa ameze gute? Uriko uraca mu rwango? Nturi uwa mbere. Na Yesu baramwanze. Baravuga ngo umwana w'umubaji arafite ibyo tubwira. I Nazareti yari ishize acovayo, natuvemwo. Arabonye ibyo bamukoreye, baruhuka bamwishe. Ariko sabo biherera. Inyuma y'ibyo hariho ubugingo budashira. Rema witege ubugingo budashira. Amen. Kandi ko yapfuye urupfu twopfuye bariko baratwanka, rema n'uyu munsi arashobora kuza akagutabara mu izina rya Yesu. Amen. Mbega uriko urageragezwa n'inzara, yarashonje, arabizi, yaramaze iminsi 40 atarya atanywa. Satani amugerageresha ngo nahindure uyu mutima, ibyo ntiyabikoze, ariko Imana imuha ububasha n'ubushobozi ku kintu cyose. Barashobora kukuremera ibifungurwa n'ibinyobwa urya ukanywa ukabandanya urugendo, uko na Eliya byaramushitseko, aza yumva umumarayika aramukomye ngo byuka urye kandi unywe ubandanye urugendo ruracari rurerure. Amen. Amen. Nawe uriko urageragezwa n'inzara, ugifise ibikorwa ukorera Imana mu bwami bw'Imana, humura, hari imfashanyo igiye kuza mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uriko urageragezwa n'indwara, humura, mu mishishagu ya Yesu Kristo niho dukirira indwara zose. Nawe gukira kwawe kurahari. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nawe uriko urageragezwa no kubura ibyo wambara, humura, Imana niyo papa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aratwitayeho, ntacyo twomuburana. Twitwararike iby'ubwami bw'Imana, ibisigaye tuzobyongerwa. Kuko ngo amagara aruta ibyambagwa. Kufise amagara n'ibyambagwa bigiye kuzoza mu izina rya Yesu. Reka rero ngusengere. Ndagusengera muri uyu mwaka dutanguye ngo wumire ku Mana, ntihagire umuyaga n'umwe unzoza. Haleluya. Wa kundi wa mugore aguma yumiye kuko uzobona umwana muzima yavutse, naho arota umwana yapfuye nabyemera bati mu izina rya Yesu, jewe umwana wanje arakomeye, nzomubyara ari muzima. Nawe wamubwira kwa muganga ntabyemera,
nawe ukumva amajwi azoza kukubwira ibitari byo, uzabishishemo umurongo uvuge ati hari itarike nizeye ko nzumira ku Mana uyu mwaka wose. Imana yabwe icyubahiro. Ya ibigeragezanya bizoza, na Pawulo yarababwiye Abaroma ngo ndazi ko mpejeje kubabwira ibi, hariho abandi baza kubabwira ibibaca intege, ariko ntimubemere. Nawe iyo bari mu marayika yataye umurongo arakavumwa, kuko iri jambo ni iry'Imana kandi rirakomeye. Amen. Yagiye umuntu azoza kuguca ivutu, yagiye ikigeragezo kizoza kiguca ivutu. Icyo twizeye ni Yesu Kristo adutabara mu bigeragezo byose, adutabara mu bibazo byose. Naho ubwoba ari n'urupfu ukarurota, ntugire ubwoba, ushirubwira ati rupfu wihenze, kuko Yesu umwami wanje yarakunesheje. Haleluya. Kurota babataye mu muriro, ntuzocike intege, uzovuga ati tu yewe muriro, nawe Yesu wanje nizeye yarakunesheje, nta bubasha umfiseko. Nogiye yaba ntafise Yesu, mugabo ko mfise Yesu sinzoja mu muriro, nzoja mu ijuru. Imana ibahezagire. Reka rero dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu ndagushimiye ijambo ryawe turungikiye kuri wa Mungu wa mbere w'umwaka w'2025. Utubwiye ngo twumire kuri wowe Mana yacu, uzodutabara mu marushwa yose, mu magorwa yose, mu mibabaro yose, kandi nawe bitoba ibyo uzoduha n'ibineza neza, kuko byose urabifise. Muri ijambo ry'Imana ryavuze ku murongo wa nyuma ngo kuko byose bifata neza hamwe kutuzanira ibyiza. Nitwaba mu bihe byo kunezerwa tukabona hari igihe cy'umubabaro kitayemwo, ntituze twihebe, tuze tumenye ko nabyo nyene ari wowe ubirungitse kugira ngo uduhingure wa mubiri, uwuhingure tuzose na Kristo. Mu izina rya Yesu, icyo tuzi ni kimwe, ntuzotureka ngo tuje mu bigeragezo, ntuzoturekura ngo tuje mu matantasiyo di diable, ariko uzogumana natwe. Ahubwo tugusabye imbaraga n'ububasha bwo kwirukana Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ryawe nyene riwavuge, Pawulo yabwiye Abanyefeso, yababwiye ngo nyirukane Satani azobahunga, ariko mwegera Imana nayo izobegera. Turagomba ngo Papa, uyu mwaka wa 2025 dutanguye, tuze tukumireko, tuze tubane nawe akaramata. Abagabo baze babane nawe akaramata, abamama tuzobane nawe akaramata, abasore bacu bazobane nawe akaramata, inkumi zacu tuzobane nawe akaramata, n'abana bato bazobane nawe akaramata, abasaza n'abahumura uko nyene. Mu izina rya Yesu Kristo, nange kizodusha ivutu ngo kidukure kuri wewe. Urakoze Mwami kw'impamba yose dukeneye kugira ngo tuzoheze uyu mwaka amahoro n'iminsi yose dusigaje mu isi. Mpwemu yera niwe twabwiwe ngo niwe dusengera, uko azi isengesho rikora ku mutima wawe ugaca wishura. N'ubu niwe twiyeguriye kugira ngo azotubere umufasha mwiza n'umurongozi mwiza, tuze turangize mu mwaka w'2025 dufise amashimwe ko twakubonye, kandi n'imyaka izokurikira izoba iyo kugukorera mu nkome zisha nk'inkukuma, uko abiziga ihoraho ngo bama biyubura mu nkome zisha. Haleluya. Urakoze Mwami, yahezaga ishengero ryose ryumvise iri jambo, kandi ndasabye ngo nabo tutari kumwe hano bagiye gukurikirana iri jambo ry'Imana kuri runo rubuga, baze bahezagirwe, batabagwe, bahimbagwe mu izina rya Yesu, baronke inkome zisha no gusubira kwiruka cyane muri uyu mwaka wa 2025 n'indi myaka yose isigaye, uko ubwiza twiteze gusumba ibicubabaza muri iyi si. Kuganzanya na Kristo twiteze bisumba ibyo twobabazwa byose muri iyi si. Cyo gituma tugusabye kutwumira ko ntitukuveko, uko icyo duteguriye ari cyiza cyane. Nuko turagushimiye ibyo wakoze n'ibyo wakoze uyu munsi, n'ibyo ugiye gushishikara ukora, bizo bitume ushigwa hejuru. Naba ari twebwe, ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turasengeye umuntu wese agwaye mu mukize, umuntu wese ababaye mu mube hafi, umuntu wese yatawe mu mutabare, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Urutonde umurongozi kugira ngo niba hari abagomba kwihana kwakira Yesu Kristo kugira ngo azobabere umufasha muri bino bihe bigoye, abibakorere. Imana ihezagira abantu bose bumvise ayo majambo. Shalom, shalom. Haleluya.
haleluya. Arakoze umuvugabutumwa wacu, kandi ndazi yuko hari abo ijambo ryakoze ko. Niba ijambo ryagukoze ko ukaba ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, twumvise neza ijambo rivuga ngo kumira ku Mana yacu. Haleluya. Wowe rero ijambo ryakoze ko ukavuga ati hari ibyo naciyemwo byambabaje, hari ibyo naciyemwo byatumye yamba kure y'Imana, ndabihakanye, ngomba kumira kuri Imana yacu. Imana numvise iriko iradutegurira ibintu bitangaje. Tugomba rero dufatanye nawe mu gusenga Imana. Uhereye kano kanya aho uri, ufukame, hanyuma dusenge rino sengesho ryo kwihana. Urasubiramwo ano majambo, uravuga ngo jewe ushire ku izina ryawe, ndatahuye uhereye none ko atawe iyindi Mana iriho atari wewe. Nico gituma uyu mwanya n'iyi saha ngomba kukumira ko wa Mana nziza. Kubw'ivyo ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nta wundi ngiye gukurikira atari wewe, nta wundi ngiye gukorera atari wewe. Urakoze rero kumbabariye, urakoze kumpariye ibyaha byanje. Futa amazina yanje muri ca gitabo c'ivyagiriji, uyandike mu gitabo c'ubugingo. Uhereye uyu munsi n'iyi saha mbe umwana wawe. Urakoze, ndagushimiye. Amashimwe icubahiro birushije kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka dukomere amashi abo bafashe ingingo yo kumira ku Mana yacu. Uhereye kano kanya rero ubaye umukizwa. Urondere abakwegereye, ishengero rikwegereye, hanyuma ugende wifatanye naryo kugira ngo rikurere, hanyuma ugendere mu vyagezo vy'uhoraho nk'umwana w'Imana. Urakoze. Nuko tugeze rero mu wundi mwanya mwiza, aho tugiye kurangiza ikoraniro ryacu. Turangize dushima Imana yo yabanye natwe, yo yatugiriye neza, ikaduha ijambo ryiza ryo kumira ku Mana yacu, ijambo dukwiye kugenderako muri uno mwaka. Ni ijambo rya mbere twumvise ku munsi w'Imana nk'uyu, nuko twokumira ku Mana yacu kugira ngo ihindure ubugingo bwacu. Uyu mwaka wa 2025 tugiye kubona ibintu bishasha nitwumira kuri iyo Mana. Hari ibyiza iyo Mana yaduteguriye. Ibyabaye bibi twarabisezereye, tugiye kwinjira mu vyiza Imana yaduteguriye mu mwaka. Reka rero dusenge Imana mu kurangiza. Data mwiza, turagushimiye, turagukengurukiye kuko uri Imana izi ivyo dukeneye. Uyu munsi waruwuzi kandi warabonye ivyatubabaje mu bihe birangiye. Warabonye ivyadutandukanije nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, turagushimiye rero, tugiye kukumirako. Naco gituma hari ivyo twiteze guhingurwa. Nitwakumirako Mwami, twiteze kwinjira mu masezerano wadusezeraniye.
nitwakumira ko hari imibabaro ugiye kudukuramwo, nitwakumira ko hari ibyiza ugiye kutwinjizamwo, niyo twakumira ko ari ubutunzi ugiye kutwinjizamwo. Turagushimiye rero data wera, turagukengurukiye ugiye kutugirira neza. Umwaka wa 2025 ugiye kuba umwaka w'amahirwe, kuko twakumiye ko mwami, kuko tugiye gukumira ko. Turagukengurukiye rero, turagushimiye kubyo wakoze, kandi imitima yacu iranezerewe kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amashimwe icubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nuko murakoze, mugenda amahoro uhoraho, mwemeye kumira ko abaha umugisha, kandi umugisha utagabanije. Uno mwaka wa 2025 uzobabere umwaka wo kunezerwa, umwaka wo gutungishwa n'Imana, umwaka w'ivyizigiro, umwaka wo kuba mu masezerano y'Imana. Mwarahezagiwe.